cyacu twe nitoshobora namba, kuko ni wewe murinzi mwiza uruta bose. Wavuze nitwareke inzira zacu maze tukakugarukako, uzotumva uduharire ukiza igihugu cyacu. Yesu naco turi tutagufise, abo washize imbere yacu ubaha ubwenge bwawe bwo kurongora igihugu cyacu mu nzira zawe. Aribyo wadusezeranije Mwami, turifuza kubibonesha amaso, turifuza kubishikako, abakuru n'abato twese duciye bugufi turapfukame Mwami, utuvure mw'ijuru, uhindura amateka y'igihugu cyacu Burundi. Yesu we, isi yose imenye ko Mana y'Uburundi nisinzira niryama nigoheka kubw'Uburundi. Yesu naco turi tutagufise, Yesu we mahoro, ubwenge bwacu naco bwo kwishobona Mwami. Niwe duhanze amaso, niwe turindiriye Yesu, ni wewe Mwami w'amahoro, ni wewe umutware w'abatware, ni uhindura amateka Yesu. Yesu ngwino uganje, ni ufise ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu. Twarahiwe ko twakumenye Yesu, niwe mahoro yacu Mwami, niwe byishimo byacu, ni wewe duhanze amaso gusa nawe ndi Mwami. Haleluya, turakwizigiye kuzokora ibikomeye.